ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mudahengeshanya kutwumviriza no kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, abari mu gihugu ca Canada, mwese muri ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu nk'Ubudagi, Ubwongereza, Ubufaransa, mu Bubirigi, mwese kandi mudukurikira muherereye muri Aziya, Oman, Qatar na Arabia Saudite, abari muri Afrika y'ubumanuko South Africa, mwese muri Zambia, Lusaka, abari hirya nino mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, abari muri Kenya, Uganda, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamura ujya ngaha iburyo ufyona no kwa kantu kameze nk'agakenge, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera ko aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire muri politike, turaza no kuja mu mutekano. Muri politike turaza kubabwira ukungene itora ry'inama nshingamateka ryaciye ryemeza itegeko rihindura amatora. Benshi mu Barundi, abanyapolitike bakaba batanguye kuvuga ko ari ugukumira abo badashaka ko bazokwitoza. Bashize ko amananiza menshi kandi ngo bagomba kurungikwa n'umugambwe, uzoba atarungitswe n'umugambwe ntago azokwemererwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kwemererwa kwitoza hoba mu bibanza bitandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi umwaka uza. Ivyo biraboneka ko umuntu wa mbere ariko arashirwa ku ruhande, ariko arakumirwa n'umutama Honorable Agathon Rwasa, bivanye n'uko nta mugambwe azoba yaturutsemwo. Umugambwe wiwe bariko barawufuta, bariko barawusambagura, ngo ntago azoronka ico cemeza ko ari umugambwe wamurungitse. Abitoza ku giti cyabo ntago bazoba bemerewe. Niyo waba ushaka kwitoza ku giti cawe, ugomba kuba wemerewe n'umugambwe uvamwo. Naho kandi muri politike, mu mutekano, tukaza kubabwira ukungene inzego zambaye impuzu z'urwego rw'igipolisi zirabandanya kunyuruza abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abo bantu bariko baranyuruzwa ababo ntibabwirwe aho ababo batwawe, narirya ababa babatwaye baba bambaye umwambaro w'akazi, cane cane uw'igipolisi. Hakaba rero hari kuvugwa ko izo nzego zokikebuka zikareka kubandanya zinyuruza abantu, ntizinamenyeshe aho ziriko zirabatwara. Naho kandi mu mutekano, umuntu umwe yaraye atowe ikiziga hari mu ntara ya Makamba, navyo tukaza kubibabwira uyo muntu yishwe n'iki. Ntuze uje kure rero mu kanya nido inkuru imwe ukwayo hamwe n'ayandi twabateguriye. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira rero, reka aya makuru dusubire tuyatangurire ngaha kuri iyi nkuru ivugwa muri politike, aho abatavuga kumwe n'ubutegetsi, abanyapolitike batandukanye bava mu migambwe itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi batanguye kuvuga ko ibiriko biragenda biba ari ugukumira abenegihugu. Wonsi uyu yahoze arongoye inama nshingamateka ngaha mu gihugu c'u Burundi, nawe akaba yaciye ashikiriza ko ivyaraye vyemejwe n'inama nshingamateka. Inama nshingamateka yaraye itoye itegeko rigenga amatora risubirira iryahoze rigenga amatora ryo mu 2019 ari akamaramaza.
ngo amananiza yaciye ashigwako umujenama wa komine ngo agomba kuriha ingwate y'amahera ibihumbi 200 kandi ngo uyo agomba gutanga ayo mahera mu gihe umujenama wa komine adahembwa, ngo ni mu rwego rwo kugira ngo hazokwitoze abashoboye. Uwuzokwitoza mu nama nkenguzamateka na nshingamateka agomba kuzoriha ingwate y'imiliyoni 2 z'amarundi, naho ngo uwuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu agomba kuriha ingwate y'amahera imiliyoni 100, yahora ari imiliyoni 30 ariko ubu azoriha ingwate y'imiliyoni 100. Ivyo rero bikaboneka ko ari ugucinyiza abenegihugu, narirya ngaha mu gihugu c'Uburundi hari ubukene bukomeye cane, ng'ivyo biratuma abanyagihugu badebukirwa mu kutitoza, kandi ngo irindi naniza canke ayandi mananiza yashizweko, uwuzoba atarungitswe n'umugambwe ngo vyemerwe ko aba mu mugambwe, uwo kwitoza ngaho ntibizokunda, ntibazomwemerera ko aja kwitoza. Ivyo rero ngo bikaboneka ko ari ukuruha abanyagihugu kugira ngo batazokwemererwa kwitoza. Ayo ni amananiza, no kugira ngo abo bipfuza ko bagomba kuzotorwa izo miliyoni bazozibarihira, bazozibaha. Imikenyuro irahari yo kungene basanzwe biba amatora, bategura amatora bigahera bayivye. Ivyo ni umukenyuro w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, ngo urahonyanga amasezerano y'Arusha, 98% bitwara igihugu c'Uburundi, ngo vyokabaye ari amasezerano y'Arusha, hama ayo masezerano y'Arusha akaza avyara andi mabwirizwa ashobora gushamikira ko ariyo yoba 2% vy'amategeko n'amabwirizwa bitwara igihugu. Naho ngo guhonyanga ayo mabwirizwa y'Arusha ngo biraboneka ko ari uguhonyanga demokrasi ngaha mu gihugu c'Uburundi no guhonyanga ubumwe bwabo. Ivyo nivyo CNDD-FDD iriko irabandanya ikora, ng'ayo mategeko, iryo tegeko inama nshingamateka yatoye ngo ryateguriwe mu rufuri abenegihugu, abanyamigambwe ngo bagiye babona biri mu nama nshingamateka ariyo iriko iravyemeza. Leonce yatwaye iyo nama nshingamateka akaba avuga ko ababajwe cane no kubona abashingamateka bariho ubu bemeza bagatora itegeko nk'iryo rikumira abenegihugu, rikumira abarundi kuja kwitoza mu matora atandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Naho tuve kuri iyi nkuru yo muri politike tuje mu mutekano. Mu mutekano twababwiye ko abanyagihugu bariko baridogera inzego zitandukanye zambaye umwambaro w'igipolisi ziriko ziranyuruza abantu ngaha mu gihugu c'Uburundi ku murindi uri hejuru. Umwe baraza bakabona arafashwe atwawe n'abambaye iyo myambaro y'igipolisi, ariko ntihace hamenyekana aho bamutwaye canke bamujanye. Abiwe bakarondera irya nino mu mabohero bagaheba ntibabone ababo, bakaba basaba rero igipolisi kuhagabira no gufata abantu bakamenyesha aho babatwaye, niba baba bakoze ivyaha bakabihanirwa, ariko batabatwaye mu mabohero ari mu kinyegero kuja kubahohotera muri za torutire, ngo ni naho hava babemeza ivyaha batakoze, ivyaha batazi.
naho twababwiye ko umuntu umwe kandi mu mutekano yaraye atowe ikiziga mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzarake, ubwo bikavugwa ko rero uyu yatowe ikiziga yari umuntu w'umugabo akwije imyaka 46 canke n'itanu, bakavuga ko uyu yaciye atorwa ikiziga basanze afise ibikomere umubiri wose, ngo biboneka ko yoba yatemaguwe mu mutwe no ku maboko. Kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.